unviriz ijambo rikomeye cyane melaniboy yashikirije mu rubanza rwa djFrenand. Guys, mwibuke ko aba bana bari bazi ko badahuza abantu benshi cyane, biyumvira ko aba bana badacana waka hagati yabo, ariko nico gihe wumvirize ijambo melaniboy yashikirije cyane cyane aribwira abantu, cyane abigiranya wene djFrenand n'umugore wa djFrenand. Umviriza ubona ko ijambo yashikirije melaniboy ari ijambo rivuye ku mutima, kandi ari ijambo ry'akanovera rizokwamaho, kandi rizokwamaho ibihe byose, kuko abavyumvise n'abafise ubwenge, kandi abavyumvise n'abantu bashira mu gaciro, n'abantu batahura n'ingoga icyo umwana yashatse kuvuga. melaniboy je ndababwira ko aba bana ivyo barimwo barabizi. Je narababwiye ko djFrenand bene melaniboy ataco bapfa, ahubwo ari abantu bashaka ahubwo guteranya hagati yabo. Nico gero wumvirize amajambo cyane ijambo yavuze melaniboy yashikiriza mu rubanza rwa djFrenand. Ijambo ubona ko ari ijambo ritasunitswe n'imwemu, ahubwo ari ijambo rikomeye cyane, rizokwamaho, rizokongera kwamaho ibihe byose. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati ndetse na n'uyu munsi bakomeje kwibaza ati mbega melaniboy arahuza na djFrenand. Ivyo vyakomeje kujijanya imitima y'abantu benshi cyane, bashinja jewe cyangwa bashinja djFrenand ari we mugenzi wanje, twajyanya kabisi nagahiye, kandi murazi ibihe twacanyemwo. Ariko dukwiye gushimira Imana mu bintu twagiye turacanamo, ariko na n'uyu munsi tukaba duhari, ndetse n'umwe yungutse urugo. Turakwiye gushima Imana ivyo twagezeko, kuko ni buntu bw'Imana aho tugeze na n'uyu munsi. Hero bite so gente basa murameze neza nkuko bisanzwe, kubatanze nkaba nitwa Jafar Demosa cyangwa te promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, narababwiye ko ari mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Muntu ukeneye kumva rero ngo wumvirize, udakeneye kumva naho haguruka ugende kuki wanje, ntabwo bahasombora urusaku. Guys, muntu utaragira subscribe kuri Jafar TV, nico gihe ukoreye subscribe ku buryo ibiganiro cyasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe. melaniboy ubona ko amajambo yashikirije, ubona ko ari amajambo akomeye cyane, cyane abwira abafana, cyane abwira n'abantu kwanza bari mu rugo rubanza muri mariage ya djFrenand, kandi yongera abwira na djFrenand ku giti ciwe. Amajambo yashikirije yavuze ati jewe icyambere na mbere mbanje kubaramutsa, cyangwa nongere ndamutse umuvandimwe wanje djFrenand. Twajyanye akabisi n'agahiye kuva mu buto no gushika ubu, ariko arantanze kubaka urugo, narinzi nije nzomutanga, ariko nivy'abavukana ntacyo bitwaye. Iryo niryo jambo rya mbere, mugabo ijambo rikomeye cyane yarengeje ko, ijambo ubona ko ari ijambo ryagiye mu mitima ya benshi, kandi ryagiye rirakunda abantu benshi cyane. Iryo jambo ni jambo ugire wumvirize muno mwanya. Arongera aravuga ati jewe n'uyu mwene wacu djFrenand twajyanye byinshi, kandi byinshi bishoboka, twajyanye akabisi n'agahiye, twarakoranye byinshi. Kandi arongera aravuga ati n'igihe kirekire muvandimwe kihaciye tutabonana, tutakutana. Guys, nkeneye wumvirize amajambo melaniboy yavuze. Acarongera aravuga ati shetani irabaho kandi iba mu bantu, abantu bagwanya abandi mu byo bamaze kuronka cyangwa bamaze gushikako. Muri kariyeri y'umuntu wese arimwo, cyangwa muri kariyeri y'umuziki, uzoronka abantu benshi bakugwanya, ariko
abahora bazi ko djFrenand bankana melaniboy ariko sivyo siko bimeze, ahubwo abahora babivuga cyangwa bigira ko babizi, ahubwo cira birarura. Aba bana barahuza, aba bana mwibuke ko basangiye akabisi n'agayi kuva hasi gushikana n'uyu munsi. Mwibuke ko bamwe muri management ya unviriz ariko baza kuvana amasezerano yabo aza kurangira. Management ya unviriz iza guheza amasezerano n'aba bana uko ari babiri, djFrenand na melaniboy, bose baza kwipapa bongera bimama. None ngo uyu mwana umwe aravuyemwo agiye kubaka urugo, uyundi asigaye ari umusore. Nibaze ko nawe ni vuba cyane ashire uwundi umwana nawe mu rugo. Guys, ngo uyu mwana rero mukwiye kurabira ko ikitegererezo nga mu muziki w'u Burundi. Abartiste benshi bakomeje kwigurira abana, umwe aguza uyundi azana uyundi aguza, ati nashaka kubaka urugo. None ngo uyu mwana rero yisemo umwana umwe w'ikineye, bagiye kubana akaramata. Nejo ku munsi wejo itariki 16 z'ukwindwi muri 2025 niho djFrenand yasinya ko agiye kubana n'umugore wiwe. Iteka mu muziki w'u Burundi. Guys, abana bakuma berekana ko ivyo bakuye mu muziki, bakuma berekana umwimbu bakuye mu muziki, umuziki ko wabahaye, umuziki ko wabagabiye. None nguyu muziki bawuvyaje w'umusaruro. Nguyu mwana yitwa djFrenand arerekanye ko amafaranga akura mu muziki atari yo kwijyana wenyene, ahubwo ari kuzana umuryango akawushyira mu rugo, akubaka urugo, agakura nk'abandi, akaba umushingantahe. None umwana djFrenand ntimumubona ko akoze amateka atari bwakogwe n'undi umuririmbyi ngaha mu Burundi? Abandi baguma basoma hirya no hino. None ngo uyu mwana akoze amateka. None ngo uyu mwana agira atangure kugendana ishashi, yaha abandi baguma babipinga bavuga ati twebwe tuzoguma twitorera abana bashasha dutora abandi abana tuguza abandi bashasha tuguza. None ngo uyu mwana yisemwo gutora umwana umwe w'ikinege bazobana karamata. None ngo uyu mwana akomeje gutangaza abantu benshi cyane.